ariko ijambo ngomba kuvuga ni ubushobozi bwo kwatura. Igice cya kane tugagikurikirana ku munsi wa kane nyene. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire, haruguru gato ya Mutoyi, aharabana naho bita kwa Gerard. Hari igihe usumburirwa n'ingwara runaka, ukaba utazi ijambo ushobora kuvuga, ugatangura kuvuga ngo iyi ngwara ngo irambangamiye, ngo irankamana, kandi izo bizonjana mu bitaro. Ayo majambo je numva aranja mu matwi. Umumarayika kujejwe atayumva noze, iseseme wano sagesa yumva iseseme. Ari kuvuga ati Satani yari yagerageje kuzana ibi bishobora ku, ariko mu izina rya Yesu ntibishobora ku. Tubazumva neza. Reka dusome Luka 21:15. Reka ndasome jewe ntazi. Havuga ati kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge ibyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda tange guturuza. Contredire mu Fransa, contredire. Yesu ashimwe. Imana idubasha bwo kuvuga no gukora ibyo abantu badukontrediza badashobora. Ku majambo washize mu kanwa kawe, nkuko Zaburi ivuga ngo nashize ijambo ryawe mu kanwa. Ndagomba ko umenya ubushobozi buri mu majambo uvuga. Ubushobozi cyangwa imbaraga biri mu majambo ukoresha. Ubushobozi cyangwa ububasha buri mu majambo ubwira abana bawe. Ubushobozi cyangwa ububasha buri mu majambo ubwira umukozi. Shoferi arirutse ati wewe wa mushoferi aduta mu manga wewe. Urumva tabatayi mu manga tubagukoshire. Mwese wabivuze. Abataye mu manga ugatangura kwidoga ngo urumva ngo umushoferi bari kwenda byo bataduta mu manga. Kandi ari wowe wabivuze ngo uyu mushoferi aduta mu manga. Ariko avuga ngo nubwo indege canke imodoka canke moto iri kwirukuraho ntacyo kiba. Mugize Imana ko muri kumwe nanjye ngaho. Ntacyo muzoba kizima ko turi kumwe nawe. Amen. 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 Imana muri Yesaya 44:26 havuga ngo nkomeze ijambo ry'umusavyi wanje nkashita inama z'intumwa zanje. Aha havuga ngo nkomeze ijambo, mu Gifaransa havuga ngo ndakonfirma ijambo ry'umukozi wanje, ngo nka komplisa ivyo yavuze imbere y'igihe, ya predije imbere y'igihe. Urashaka kuvuga ikintu kitaraba kikaba kubera ari wowe wakivuze. Ubushobozi bwo kwatura. Hari igihe udashobora no gusenga ugatangura bavuga kudedenda. We Mungu wapagani na wapatiaka akisi tuko bakristo tupatiaki ngo wamana abantu bapagani urabaha ariko twebwe turakijwe ntibigera uduha. Uko ni kude idezibiri kudede mba. Ariko uvuga ijambo ubwira Imana ati Mana yanje data warebye isi n'ijuru
ndategetse ko imvura ihagarara uno munsi abantu baze gusenga. Apana kuvuga ngo iyi mvura ngo ndabona iraza kutunyagira, irakunyagira nyine. Imana yashize ubushobozi mu kanwa kacu. Umubyeyi ukumva ariko abwira umwana ngo nta bwenge ugira, yaba uwanyuma mu ishuri ukidoga ngo urumva ko umwana wanjye ngo yabaye mu ishuri ngo namujyane muri kuru ngo byarase, urumva byarase ni wowe wabyangije. Bwana sadesa. woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church. ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.